Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye bishikirizwa animbonesha kure yacu kandi ari nayo yanyu ya Rock Media, cyane cyane mu bakunzi ibiganiro by'inkino bitandukanye tubashikiriza ku munsi wa mbere muri Rock Sport, ku munsi wa gatatu muri Mumenye, ku munsi wa kane muri Midweek, ku munsi wa gatanu twagarutse kandi muri Rock Sport. No munsi ku munsi wa kane ni ikiganiro ca Midweek, twari tumaze no kuvuga ngo igihe kitari gito turiko tugikorera hanze tusayikorera muri studio, ariko no munsi twagarutse muri studio mu kiganiro ca Rock Sport. Mu kiganiro ca Midweek murantunga kuko turi ku munsi wa kane, dufise umutumire tuza kuganira kuri basketball. Ku munsi wa gatandatu uheze kwigenekerezo rya 20 ruhesha umwaka 2026 niho novuga ngo saison régulière ya ABL yahera, Amstel Basketball League 2026 saison régulière niho yahera inyuma y'amezi atatu. Nuvuga ngo ihiganwa ryari ryatanguye kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu canke ukwezi kwa ntwarante ukwezi kwa ntwarante mu mwaka wa 2026. Urumva ko na amezi atatu neza na neza yararangiye saison régulière yaje kuba irangira. Uno mutuza kurabira hamwe ibintu nyamukuru byaje kuba muri saison régulière, phase na phase aho turi kumwe. Nibuka ko mu kiganiro cyo kurabira hamwe ngene saison régulière yaje kuba igenda, nanye twayikorera hano muri studio naza kuza kwiga ko mukaje. Umutumire turi kumwe uno munsi ni reka ndake kumuvuga abibwire wenyene abaramutse yongere anabidondera uko naza ko hariho abatamuzi. Ndaramukije kwanza Loris wa nteyiteka ryo kuntumira, nongera ndanaramutsa n'abakunzi ba Rock Media bakunda gukurikirana surtout ibiganiro by'inkino muri Midweek ngahaye. Hama izina ni Deo nkuko mubizi, Douglas Reporter kuri Twitter, hama na Agaciro TV kuri YouTube. Hanyuma ndabasabira ngo tuvuye kuri basket nkuko vyama kuko nivyo twatayemwe umutwe. Ni nagenda ivuge imbere yuko ndakwintroduza, ni ikiganiro kirangiza buco kurabira hamwe ingene phase ya saison ngire yagenze. Niwe twari kumwana ego no turagarutse kurangene phase saison ngire yose ego tuce tubikombina nuko mumvise igeze kuganira ko ni saison ngire yagenze gute, habayemo ibiki ibi nabiriya ku bakinyi ku migwi no kundi bitandukanye. Reka tubanze tumire amategato cyo tugaruka nido yiganiro cacu. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye, ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko, wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka nido yiganiro cacu muri Midweek no munsi namaze kuvyumva mu ntangamara y'iganiro. Twagarutse muri basketball, naza ko turacarindiye neza ntituramenya ngo playoffs zigiye gutangura ryari, ariko hari amakuru n'ubwa yaba imigwi imaze kuja muri playoffs. Ni imigwi igera kuri 4: Dinamo, Urunani, Keren na Tigers. Amakuru n'ubwa hirya no hino avuga abakinyi canke bashaka kuza mu Urunani, bashaka kuza muri Dinamo, abashaka kuza muri Keren, abashaka kuza muri Tigers. Ariko imbere yuko playoffs tuzinjiramo neza, tugaruke turabire hamwe mbega saison ngire muri rusange, phase na phase retour byagenze gute muri ku bwawe. Phase twarabiganiye ko phase retour byagenze gute muri rusange, phase na phase retour muri rusange. Navuga ko phase retour yagenze no buryo navuga bwatandukanya atari kanini cyane, ariko kandi ariho impinduka zagiye ziraba. Impinduka bwa mbere zabonetse mu kibuga, impinduka ziba kuri classement, impinduka ziba muri organisation kuno vyateguwe. Reka duhere rero ku vyabaye mu kibuga. Turavye classement yarahindutse. Ubwa mbere murazi ko Urunani ariko gwara rwa mbere, hanyuma agakurikira aho ni muri phase agakurikira Dinamo, hama Kerne, hama agakurikira New Star. Mugabo uyu habaye impinduka novuga idasanzwe, aho ubu yari Dinamo, hama Urunani, hama Kerne, hama Tigers. Aho bona yuko ikintu novuga kinini cigaragaje ni nguvu z'imigwi tutari twiteze
bon peut-être twari tuyiteze turavye abakinyi ifise turavye ingene yitwara mu kibuga ariko novuga ikibanza kitatangaje abantu ni ca Dinamo kuja mu kibanza ca mbere ariko ikibanza catangaje abantu ca Tigers kuja mu kibanza ca kane hagaca hakoroka New Star ikaja imbere ya za Remesha inde urumva kazikubita hasi uri kuraraba novuga ikintu ahanini cakoze nivyo harabaye muco bita combativité kugwana kugira ngo bagwanire ikibanza ariko kandi harabaye ngo n'ikintu ca coaching nziza nico gituma ngahaye navuga nti abantu kudo shapo ku muntu yitwa Dumbo coach ego wo muri Tigers yarakoze ibishoboka vyose arereka Tigers ko batamuzaniye ubusa murazi ko imbere yuko agaruka ngaha yaravuye mu Rwanda niho yariko arakora ibikorwa byo gucoachinga nyene hama acaraza ngaha mu Burundi azanye impinduka nubwo yaje ameze nk'ucerewe mugana aho nyene vyarahinduye ikintu ko Tigers nubwo yagiye kure ntiyagiye kure cyane no muri faza rumengo yagira nka gatandatu canke gatanu urumva ko atari kure cyane ya bibanza bikenewe Big 4 hanyuma barangije rero bari muri Big 4 ico ni ikintu kidasanzwe ku mucoach ubwa mbere hanyuma tugaca tugaruka ku abakinyi ndiko ndahera munsi ntera nduga abakinyi novuga ukuntu bitwaye surtout muri Tigers uravye ukuntu ama statistique ukuntu yarameze uravye Erenge ngene yari kwarakina nta naho bihuriye na Erenge twabonye muri Fazale donc muri Fazale tuzo zatandukanye zari zitandukanye cyane gose yarafise ama statistique meza agira combativité bimwe vyo kudasimba warabona ko uyu munsi hari ibintu vyahindutse benshi novuga ahanini reka mvuge kuri Erenge kubera niwe twabonye impinduka ahanini hama tukaca tugaruka kuri Kerne ibintu vyayibaye ko bwa mbere bigitangura baratanguye baragira ubwo bakomeye ngo birashobora kwanka ikibanza bakagitakaza ariko mugabo kubera ko iyo mu adversaire yari ko ararondera gukorana wakorotse nawe ucusubira ucuduga hanyuma yatsinzwe na Tigers baragira ubwoba ico gihe haravugwa n'amajambo menshi ko habaye ibintu Kenya yatsinzwe batsinzwe match zibiri zikurikirana batsinzwe na Tigers na Remesha batsinzwe na Tigers bongera batsindwa na Remesha haje Dinamo bati yashaha ntibazorokoka Dinamo urabona ko bihagaze ko barakina murazi ko no mu kugira ngo Dinamo batsinde batsinze ku mwanya w'agasunuzo bamaze kubongera muri prolongation aho Kerne yari yagaragaje inguvu zidasanzwe Kerne yari cizanana inguvu zimwe umuntu donc atarayimenyereye ko donc yari fise determination idasanzwe hanyuma baca barasubira barahura n'Urunani ku munsi wa nyuma w'inkino Urunani rwarabatsinze bigoranye mu makarita soto nk'iya kabiri ariko mugabo mu makarita ya nyuma Kerne yakubitwa hasi rero bisigura ko bari determine kudatakaza ikibanza kuguma muri Big 4 uravye inguvu bakoresheje kuri Dinamo ukaraba inguvu bakoresheje ku Runani bari determine yuko badatakaza ikibanza kandi vyarabashobokeye nubwo batashoboye kuyitsinda hanyuma uravye naho Urunani kugira ngo rukoroke match ya mbere yatanguye barakubiswe hasi Dinamo irabatsinda kandi vraiment mu kibuga uri kurabiraba bararushijwe bikwiye nukuvuga n'urukino rwarenze rutangura batigeze baje imbere n'inota na rimwe rurinda ruhera batigeze baje imbere n'inota na rimwe mu ma interview Gafyisi yagiye aragira yavuze ko babize babonye systeme bakoresheje sinzi ko habaye ko baze ko Dinamo yize Urunani mugabo baca baronka ukuntu bashobora kubakenyura hanyuma n'ivyo bateguye kameme birabakundira uko ushobora gutegura ukiga umuntu mugabo ugategura ibintu ntibikunde ukarondera gukoresha amashoot bikanga amajeu de transition bikanga ukarondera kudefanda bikanga urumva cyangwa ukadefanda bakagushutirako bisigura rero yuko ivyo bateguye vyarakunze Dinamo nawe ku rundi ruhande yavuga ati nukuri ubwa mbere twari twababaye tubonye ingene vyagenze ico twari tubuze ntibari abakinyi ico twari tubuze ntiyari determination ahubwo barashoboye kudukubita hasi ubwa mbere kubera ko systeme bateguye nabo yarapashije rero umukoci wese yariko aravuga ntashobora kuvuga ngo nananiwe avuga ati nukuri ujya yashoboye systeme yiwe je yiwanje yansi rero nico novuga cabaye atari kuvuga ngo nuko barushanije n'amanota menshi cyane no muri classement barashaka byinshi baranganya ama point biki ama match perdu namwe urumva rero kubera ko baraba inkino ukuntu zage donc ukuntu mwahuye nico gituma bica bihindura classement rero navuga ko iyi phase yagenze neza mugabo ikintu kitagarutse muri phase retour ni ya makosa twabona surtout ya Febabu hari ibintu
tukaba twaravuze ko byo gusakara nabi ubu barabikosoye vraiment kudo chapeau. Hanyuma hariho amakosa yigaragaza mu kibuga ni yandi nyene ya arbitrage ni ya myaka yose nta kirahinduka ni kwa kundi nyene, ari naco gituma dusaba Febabu nukuri mukora ibishoboka vyose formation y'aba arbitre iboneke. N'aba journaliste bari baduteguriye formation sinzi ko yigeze iba canke bya rero tuko turishutse ariko kandi ivyo baragerageje gukosora bukebuke. N'imvura ntiyaguye nibaza ko twariko turegereza imvura iri kwiracika, peut-être ngira ngo izuba niryo ryabatera ibibazo. Mu ncamake inkino zagenzuka. Ikindi kintu twagiye kubona novuga muri tribune d'honneur harahindutse ibintu bidasanzwe. Twarabonye abantu tutaheruka, twarabonye Apotre Jean Paul, twarabonye bahana ikiganza na vice president wa federation. Bamwe baravuga amajambo ngo ni kimenyetso cy'uko agarutse, ni kimenyetso cyo kwicisha bugufi ku ruhande rumwe, abandi bati burya no escrow n'ibihenda nshuti. Umugabo mva kugaruka ko naza ko ugaruka ko kuri departement birafise logique ko twara Aigle Noir. Ego equipe yo yakinye. Ego. Bon, abantu kubera ko twaramenyeye kenshi iyo tubonye umuntu tutaheruka kera peut-être canke tutari tuzi ko yoje muri ivyo bintu aje tuguma twibaza ko asubiye muri cya kibanza ciwe. Bon, simvuze ngo ntivyoshoboka, birashoboka ariko nibaza ko buye ngira ngo sivyo arimwo, ariko kandi n'abahari barakwiye barabikora kandi baragerageza gukora ivyo bajejwe. Nuko rero novuga sezohagiriye yagenze twitegere rero playoff ukuntu bizogenda. Ego tugakinaza ko urabishiye gato muri phase turiko turaba ngene phase yagenze. Twe twagarutse cyane kudukosa twabaye amakete Febabu cyane ikintu nibaza ko cyaje kuba gishira hasi cyane ino organisation Febabu. Ni mbere uko inose zitangura scandale zabaye ku ma Ligue B twibukaremesha na Rezipo bavuga ko ntizishobora kuduga ko abafisa ama equipe asa ego ari hari yumva ko yanaza ko yabaye scandale yasubije hasi cyane ku rugero runini ino Febabu mugabo phase retour nta tuntu twinshi twaje kwa tubona, nta tunenge twinshi twabaye naki ubona ko Febabu yari arafise cyakosora ugerageje kubiraba. Bo ndiko ndaraba je vraiment sinotanga amanota ariko kandi navuga ko ari ikintu kinini cyahindutse. Ico kintu kinini cyahindutse ni kubijanye na deja kuri calendrier yo nta cyahindutse. Agenda yabaye presque yayindi baracuritse yayindi bwa mbere. Ego icurumva nta kintu kinini bari kugihindurako. Naco bitwaye niko amategeko yarameze. Hama kukijanye no muri terrain nukuri baragerageje ibishoboka byose, ariko kandi n'ubu tugaruka kuri arbitrage. N'uyu munsi abakinyi basohoka bidoga bavuga naka yadutsindishije abafana uko nyene biki discipline kuri kote y'abafana yaragarutse. Nta matension menshi twabonye nko muri phase murazi ko hariho ibihano byafashwe ku bakinyi bamwe hari abatakinye inkino 3 2 gutyo, rero ntivyasubiye kwibonekeza mu rukino. Yaza ko kuri gestion ya sécurité kuri tele ko kijanye na sécurité vraiment nukuri aha twavuga ko bagerageje kandi ibishoboka byose. Hama kubijanye navyo n'imigwi ubwayo ukuntu yitunganije, nta makete twasuye kubona y'agasakisaki, nta kwanka kuja mu kibuga. Peut-être kuri kote y'abakobwa harabaye ibintu by'amaforfait. Nibaza ko ibyo mu bakobwa byo ni ibintu byo kuvuga umwanya munini. Ego ni cy'abakobwa ni ska atabayeho novuga ngo izindi strategies zikomeye kandi ziri yakijante zimenye bategura ku nuzeye. Naza ko basketball y'abakobwa yashaka kudisparisa complètement. Nico nyine ariko ndavuga Febabu musanzwe yaragerageje ibintu bishoboka. Mugabe ikikorera ku rwego rumwe, ikorera ku bahungu iribagira abakobwa. Muri ko mwaraba ngene inkino zigenda, uravye n'abantu baza kuri terrain, urabona ko ata motivation, urabona ko ata promotion yayihari, urabona ko natwebwe ubwacu turishira ko amakosa. Urumva na journalisme ntiri active muri ivyo bintu, ni turiko turavugira urwego rw'abakobwa. Hanyuma bene imigwi ntibariko barashiramo inguvu cyane. Nibaze yuko gishobora kuba kiriko kiraca inguvu cyane abakinyi twari tuzi ba Elsa, abakinyi twari tuzi bafise inguvu zidasanzwe. Ikiro kirabaca inguvu kinini nuko babona no hejuru atanga inguvu ziriyo. Rero biroroshe ko umukinyi ashiramo inguvu ari uko abonye ko abamutwara canke abacoach canke iki bariko bashiramo inguvu. Fanatisme umukinyi agira gatandatu hanze ari mu kibuga ari hanze y'ikibuga, abafana ntibaza, usanga hari 3 4. Nibaza yuko gutamba wirorera
ntuze nakunda kuvuga ngo biramugaza biracana intege ego biracana intege biratuma ubona umengo ivyo urimo ni entraînement donc ntibikibe match rero novuga ahanini nohimiriza kaduhere hejuru nohimiriza Feba Bubra urugwego rw'abakenyezi itarugarukiye ibintu birayangara apana kuya tuvuge di basket yashaka kudispariza ego no muzi kuraba muri championnat y'abakobwa ni 6 ego 6 tukura mu mugwa rumuri nibaza ko hariho inkino zingahe zanyuma batigeze bipresenta kubiteka Regazere turazi ko ni club iri yambaye matike yaramaze kudispariza ubu nikindi yaragiye Gladiators nizo zisigaye Dinamo dufate n'umunsi ufise Dinamo ubona ko ari equipe iri structurée neza Les Hippos nuko nyene izindi equipe zikurikira Gladiators bana kuri yari equipe iri yambaye matike yari maze imyaka 3 iri aritwara igikombe mugabo no musi bavye saison wagize uno mwaka bana ko ni equipe iri yamva de disparition na abana bakiri bato uvuga ati tureka kuvuga kuri yamva de disparition mugabo ikeneye ikindi gihe iyindi processes yo kuyisha kwigarukana kuri ntuze rero ufite equipe zitandatu hakaba harimo zitatu ubona ko dufate rumuri ntiri iyo Musanze ntiwashira uravye Young Sisters ni equipe nayo twabonye yarakubiswe fofe muri izi ntuze gacurana message nanyo nsi nivuga ati ni equipe uvuga ati iri muri champion irahagarisha ntiri ku rwego kuko ufise champion ya equipe zitandatu ukaba ufisemo zitatu zitarameze yo gutera saison yose en plus saison ya 10 match 5 match ari 5 phase de tour ni kibazo kidasanzwe uriko urarondera Big 4 uriko urarondera imiguja muri Big 4 muri abo bantu numva urahakwa kubura no je ndindiye turabe okay uno musi ni imigwine izokina playoffs turabize playoffs nyene zo zimeze nibaza ko atakinini kizohinduka uretse ko ni peut-être nibumva akakamo kacu bagahindura ibintu bitandukanye icambere cyo guhindura ku bakobwa coco ni promotion yayo muzenzo bakobwa babuze promotion sino amatara barayafise hanyuma ikintu cukugura utara promoting impano zacu nibaza ko ari ikintu kigoye cyane hanyuma ku burongozi bwazo nibaza ko harimo akantu ka negligence kuyibaza yo kumengo ntirabwa na kare ntawo ko investisa mu bakobwa ntawo giriki bakibagira yuko ari imigwi nayo nyene kandi nawe bakeneye kuba nk'abandi hanyuma ikindi gice kibabaza ni ubushiruka buti burya baha imigwi ya mbere ya kabiri bagaca bagomba yuko babanganisha all attacking na kimwe kiriko kirakora rero nibaza ko ahanini biyumviye kungukira muri terrain kurusha uko bako investisa ngo bagarura amahera rero kumva ngo umugwi wa mbere ngo waronse ngo miliyoni 8 ataco wakoze nivyo ntaba nakwiye washaka bivanye n'ibintu bitanga ni make mugabo nawe wateza kugira effort urumva ibintu nitubikora ko yako turonka mu mushahara ni kubera ko ubikunda hanyuma nitara umuntu ariko arategura ejo canke hirya yejo nta wuzi umuntu azoja hari abo biha amafaranga hari abakinyi bagogwa hari abagira iki urumva rero nibaza ko mu basket feminine boyigarukira hanyuma bakaraba ko yosubira kuduza nivo gatoyi kuko ijanye na playoff naho rero twari tuvuze yuko zigoma zitangure bamwe baravuga ko zishobora gutangura itariki 4 atagihindutse nibaza ko bitaraba ntuze mugabo ego ni barabivuga ngo ariko imbere ko duce kuri playoffs nibaza ko playoffs tuze kuyereza ego tukiri muri saison ngiriye saison yatanguranye n'itegeko rivuga ko abayetranje bagabanuka ku rugero runini gose nibaza ko bwa rugero runini abayetranje babiri bonyine mu kibuga muri phase batatu muri phase tour ego nuvuga ngo ningingo ifise intuze nyinshi mugabo objective principal yayo ni uguha umwanya munini abakinyi barundi ese kubona uravye performance abakinyi barundi baje ko bagira hari abakinyi benshi baravuye muri Ligue B bashoboye kuja muri Ligue A hari abakinyi benshi bari basanzwe muri Ligue A mugabo bataronka umwanya kubera aba etranje uno mwaka bashoboye kuronka umwanya ese kubwa ubona ko iyi ngingo yarazanye umusaruro ku bakinyi barundi iyo objective yarabayate Jesse novuga ko ari n'umusaruro usanzwe kuko ubwa mbere muri Fazare abakinyi bakiri bato muri Dinamo ntibibonekeje hanyuma mu runani niho bibonekeje cyane hanyuma haragera igihe na sinzi ko vyibuka na Joyce yari ivyo yavuze muri interview yavuga ati abakinyi ba Dinamo barahaye Preto burunani barahaye amahirwe bajya abana bakiri bato urumva niba abana baza bakina babishaka akeneye kuduza nivo akeneye kwigaragaza akeneye kudasubira hasi urumva yerekane cyatumye bamuduza ko yakimerita hama Dinamo muri hotour ikirakora akantu kadasanzwe bro akantu kadasanzwe yakoze nuko yashize kuri ekra bajya abana turababona hanyuma barakina wa mupeti umuzungu voilà ujyaye
yarakinye ibintu no kubwira hari abantu batari bamuzi urumva peut-être ngo bari bamuzi muri B mugabo batari bamuzi ariko ari bamuzi bavuga ati haro wamumeta kina muri Dinamo voilà urumva acaza yigaragaza afise statistique nziza cyane ibiharuro byiza urumva hanyuma ukabona ko ari n'umuntu adatinya cyaje ko binatangaza abantu benshi ngene yakinishijwe umwanya munini cyane kuri match runaka muri phase retour yaje ko akinishijwe umwanya munini nibaza ko ari nayo facteur yatumye Dinamo itsindura muri phase retour baje ko bagira ibintu urunane rutokwiyumvira ntibari kwiyumvira ko Edo yoronka umwanya nko yaronse canke Carlos nanye baje ko mu mwanya munini kuri match runaka baza ko arakinye plus de 7 minutes umva ko ni byaje ko bitanga umusaruro nico bituma ikintu ca defense caciye kiba perturba musanze biroroshe gufata umuntu uzi Richard baramuzi ngena kina Gilbert baramuzi ngena kina mugabo Edo ntibari bamuzi urumva yarazwe peut-être n'abajyaho muri B mugana nabo nyene ntibari yameze yo gushobora koba urukino rwa kwankira umba rubagwa kwankiye tugaca tugaruka rero mu runani Broma bafisa Petit jewe nabavuga nti aba bana ataki bavangiye bakagumana discipline no muri commentaire nabangena nka commentani mwabahungu gumana indero urumva discipline hari n'ikintu ca mbere gishobora gukuraho umuntu canke kamugumiza kureka urumva rero ndiko ndaraba ni nanye noterera kamo abakinyi nivyo aha mu Burundi sinzi ikintu murabona gikunda kutwicira ni fan base donc kugira abafana benshi kugira abakwandikira kuri Instagram benshi kugira abakwandikira kuri inde benshi bagukeza bagira iki bakubita ku mastati avuga umwana n'umumesha iki ivyo rero ciboregwa 6 bica byica mentale yawe ugaca usanga vyahinduye ikindi kintu mwarabibonye aho bamwe muri bajya Petit singiye ko bavuga amazina ariko hari abaye ikintu citwa ikintu tutari tumenyereye turnovers umwana agafata umupira akawuta kubera gomvye ukina ivyiwe akibagira system ya coach akata umupira akagomba ukina ivyiwe ni ikindi ko ndavuga no kuri nabana bafite impano mugabo niyo babandanya baboregwa na 6 bishobora gutuma batarengana rero ikintu ca mbere novuga kuri aba bana no kuri barakina kandi barafite umwete udasanzwe kandi bafite n'impano idasanzwe ariko ikintu ca mbere no babwira nuko tabarirwa na 6 ikigira kabiri naco ndakizana kuri ku ruhande rw'abajeje discipline mu migwi yabo nibo bafise ikibanza kidasanzwe jewe ari umucoach vraiment nkunda mu runani coach Alex ndamukunda bivanye n'ukuntu nzi ameze ni wa muntu ashobora gutanga indero kabona ko nawe nyene abimenyereye abana ashobora kuba coaching ashobora kugira ikashobora kuba kurikirana nkaca mvuga nti kote ijeje discipline mu migwi yose bo kwegera abana nivyo bariko barazamuka bariko baraduga kandi bazananye inguvu zidasanzwe mugabo izo nguvu bafise niyo fanatisme yashiramo inguvu mu kubahayagiza mu kuba kubita ku mastati ni vyiza kushira ku mastati mu kuguma bapostinga abo mu kuguma bavuga amateka yabo urumva abajera amapage ni baguma bavuga bo gusa hazogera igihe bibone ko bari hejuru hama bace bagomba gutakaza babegere rero urumva na cyane kuko umwana nkujya ikintu ca mbere gikora nuko umwereka yuko ivyo byose ariko arakora atani ikintu aratsa urumva nivyo ariko atanamarashi ariko arakora ni vyiza mugabo yibuke ko akiri ngaha agikinira kuri departement kuri ya tere y'isima nta n'umunsi n'umwe barasohoka igihugu uyu mwana rero aciye agomba kwibona ko akaze arashobora guca arangiriza ngaha rero kubegera mu kabibabwira ni vyiza nkaca ngaruka kandi no kuri kote y'abafana ni vyiza barakunda kumufana ni vyiza kumutera intege ni vyiza mugabo bihereraho mu kibuga ntucugume umwandikira ama message umwereka ko akaze ntucugume umwereka yuko yashitse ahubwo umwereka yuko akwiye gukora cyane kugira ngo arenze bijya wamubonyeko urumva hanyuma no mu kibuga y'amazina bita abantu iki murayazi amazina sinoyagaruka ko n'amazina ari bizarre reka kuyabatribiwa hakiri kare urumva nimba uyu munsi ariko arakinira Dinamo ejo nazo bari wanyu mbega ni waba wamututse rya zina wamutuka ari wanyu nzoco uri mu gumizako bica binduka bibindi rero nivyo dufane mugabo dushema kandi kantu kubwenge kukwerekana yuko impano zacu ziri wacu nyine tandi hantu iri mu wundi mugwi ntiri mu kindi gihugu rero nimba bari ngaha bereka yuko ari abana biwacu niyo bari muri Dinamo azoza mu runani niyo bari mu runani azoza muri Dinamo niho kandi cyaje muri Tigers cyangwa handi hantu hariho hose Roma rero bisigura ko iki kintu bakwiye kugikomeza nkaca ngaruka ku migwi nka Tigers nivyo barashiramwe ingufu novuga zidasanzwe mu korokreta abakinyi na coach canke ibindi staff mu ncamake mugabo nkaca ngaruka ku kintu cyo gutegura pepiniere
umugwi wose kugira ngo ukomere ufise pepiniere. Imakamba hari abana bazi umupira bafise impano zidasanzwe bashobora gukina uyu munsi ejo bakazobara ibindi bihangange. Bagende haje Makamba nyene barondere pepiniere haje muri haje amatere ndazi ko batabuza abana mama bakinira ama weekend babagirira ama encadrement babasuive nimba bashira amahera mu banyamahanga bashira amahera ngaha mu bana bangaha nyene bayitegura igombe y'imyaka 5 projet y'imyaka 5 canke 10 mugabo bavuga bati twe turakeneye gukinisha abana biwacu tudasubiye kugura. Nazo ko amahera bashira mu bakinyi bakora hanze ni menshi cyane. Muri faza ariho twarumiwe je sinanizi ko bazona bishobora bazona ahubwo ubunyaza ko vyagabanutse. Hari avana nepa igihe unanira utwaye playoffs bitsinze Dinamo uranirwamo ba Boissy kiyage cya Boissy ego kindi bikako Tigers na Rezipo bashaka gusanga muri effective bafise abayitranje 9 ego ahubwo nanone ubunye byaragabanutse birerekana ko ugiye kubiraje uvuga ati ikibazo cy'uburyo neza ko atari ikibazo kinini uravye ushaka kuzana abayitranje 9 uhemba bose $1 nta marundi wahemba bavuga ati badira ya mahero cyo yategura mu bana bavuga ati amafaranga yo gutegura abana peut-être ko ariyo ide ibuze canke ari umuntu atwara icyumviro kimugabo neza ko ni ide nziza basi kuri Tigers gusa naza ko ni imigwi yose turiko dufatira kuri Tigers kuko niyo yigaragaje ifite abanyamahanga benshi muri zifaze zibiri hama tugaca tugaruka ku migwi turako tukivuga kuri Big Four twavuye kuri Dinamo Runani turaja kuri Tigers ariko Kenne vraiment ari umugwi uyu munsi twakurira inkofero n'umugwi witwaye neza n'umugwi ufise coaching nziza numugwi ufise abantu bashaka gutsinda ufise abantu kandi bafise na experience bambuye bandi urumva ubona ko ari abantu bariko barakina bazi aho bagomba kugera rero kuri Kerne naho nyene ikintu novuga barafise abana bariko barategura rero nabo basanganywe muri bo nyene ariko babandanya bategura abana noneho novuga mu ncamake imigwi yose itegure pepiniere ejo nivyiriho uyu munsi mugabe ejo eski izobikihari twese ikintu kidutunze ngako kuri iyi si no kuyumvira eske ejo abana banje bazogiki ejo nta hari bizogenda gute ejo nosiga ikintu nova kuri iyi si rero nimba iyo migwi ifise abakinyi n'ivyo yaguze yiyumvire no ku bakinyi babo bwite bategura ego bategure pepiniere nico rero novuga ku migwi nkacangaruka ubwa nyuma kuri ibi bintu vy'abanyamahanga nyene twari ko turavuga nkacangaruka ubwa nyuma muri playoff n'ukuri bagerageze baturondere arbitrage iri ku rwego rw'abakinyi tuzoba dufise Bonibaza ko ivyo bidahindutse no mwaka natwe mu myaka ibiri hezi ngahe ariko abayitranje baraza batibaza ko nubu muga ntivyabujije ko je ndibuka ko ku mwaka kweze hari abarbitre bahatswe gukubitira mu kibuga kandi sinzi nibaze ko yari mu Cameroon kuko ku mwaka haje mu Cameroon n'umutanzania ariho n'umunyarwanda yego umva ko nibaza ko ari mu Cameroon urabona ko barakontesta amayide yabo nabo nyine umva ko biragoye hayo arbitre nibaza ko nabantu bakora akazi kagoye mugabo ivyo ntivyotuma tuvuga ko twanka kwemera ko mu Burundi naza ko ni arbitrage iracari hasi cyane kandi ikindi naco warabona ko bajya baje bafise ikintu kinini bahinduye n'abajya bajoweri bakomeye bamaze guhura mu nkino nyinshi barahuriye muri Roto Bar no muri ntuze muri bare bakababona ingene ba arbitrage iki hariho umwe yavuye arashavura umwe Tanzania ndibagize nagiwe ukabona ko kubita ama technique menshi ya ebana abakochera bahana agahana abakinyi ukabona nyene ko atanumwe ariko aramwopoza urumva ari naho twahanurira n'abakinyi nimwe wamutama mwaganira vuba pasi yavuga ati mukazoza murababaza abarbitre ashobora gufata ingingo itandukanye niyo wari witeze urumva rero discipline barayigaruye vuba mu mwaka uheze rero n'uyu mwaka bagerageze playoff itoryohere ifise arbitrage nziza ifise abakinyi beza tuko dukinira ku kibuga ciza kimeze neza nahari reka mvuge ko ari ciza kubera tamvura dufise muri nta mvura izoba ihari twongera tubasaba na cya kibuga batwemerera turagikeneye narumvise mu migambi ya nyakubahwa umukuru w'igihugu ariko aravuga yuko hajya nyuma ya stade noir bafise ikibanza bariko barategura ukuntu bazoshiraho terrain mixed irimo byose sinzi ko ariho hazoca hubakwa na arena nukuri turabatakambiye mu dutabare Bujumbura abantu barakunda imipira yose ma discipline yose football byarakunze byaragenze neza mugabo mudufashe basket turonka ikibuga kimeze neza tutamaramara ukino riko ruraba abakinyi tugura hari aho bashika ngaha bakumirwa bati nje ngaha muri iki kijumbu urumva rero baduhe tere imeze neza baturondere tere isakaye iri kuri standard mpuzamakungu
bonaza ko bizokunda imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu tuce kuri playoff gato neza ko tuzoronka umwanya wo kuvuga kuri playoffs witeze kuri playoffs urunani Viskerne Dinamo Vistingazi ikintu ca mbere niteze nuko tuzobona ni ya rivalite nyene kwa kundi nyene ariko tuzobona ibintu tutari tumenyereye mugabo witeze ko urunani na Dinamo zizosagura muri finale yego cyane ico kintu ndaciteze mu gihe bitwaye neza bakarukirita neza mugabo mugihe barukrise nabi ntibaze batangare Tigers na Kenezi bakubise hasi niteze ko uno mwaka dushobora kubona surprise tukabona swat urunani swat Dinamo ihura n'umwe muri izo zishise muri finale uzigituma ivyo ntashobora kuvyibaza ko bishoboka birashoboka no gushoboka mu bisanzwe bakunda guca umugani mu kirundi ngo ukurusha ibijumba gutwara imbwa mu gihe inkino zose zishizemwo amahera birakunda abo tuzi bafise competition ifatiye ku mafaranga niyo migwi ibiri nico bituma ndiko ndahagarara kuri ariko bitogutangaza yuko bashobora kuyashiramwo bigaswata ukarokirita nabi muribuka mu mwaka uheze ko urunani rwa rokirise rukazana Patrick Magren ukazana Perry bose bakagira imvune bikanka ntibakine bakazana Petit Perry shagakinira ku mvune mpaka gushika majoke kugeza baheze urumva bizigura ko umuntu arashobora kurokirita ariko tubipfurije amahirwe masa bose bazorokirita abantu bameze neza hama bazaba bakinira mpaka baheze imvune ntizize zigaragaze urumva mpaka playoff zize zihere tubone ingufu z'abantu tutitwaje ngo habaye imvune ngo habaye iki habaye na kiriya rero kubona Tigers ihuye n'urunani cyangwa kubona Tigers ihuye na Dinamo cyangwa kubona Kerne ko nyene bihuye n'umwe muri iyi ibiri nta kizoba gitangaje mu gihe tubonye recruitment ukuntu byagenze nico gituma ikintu cya mbere shuhiye no kubona recruitment Baraza ko azobara amakitu meza no munsi Tigers iremerewe abakinyi babiri bongera kuri batatu bafise Kerne nabo nyene baza ko Kerne basaba étranger batatu nabo nyene baremerewe babiri Dinamo imaze kuzana Terisanya abafise na Etienne Tametonge baza ko amateje menshi witwa Joris yagiye aremeza ko Cuma nawe nari mukinyi wa Dinamo Cuma hariho post nabonye ryari ndamukurikirana ndakunda kubona n'amastati yiwe ariko aravuga yuko bariko baravuga yuko nujya mu guyahora nko mu Faransa contrat no musi deja ari muri equipe nationale bari muri Senegal muri RDC naje kwa mwana mafotejo ari muri equipe nationale umva ko mugabo je ndibuka ko ama interview menshi Joris yaje kwemeza ko mugani kuko uravye na liste y'urutonde imigwi yatanze muri Febabu abakinyi baraforije muri phase retour Cuma Toto uramusanga ko kuri Dinamo yego yarimwo bari biteze ko anaza mugani no musikino umuntu acha yibaza n'iki turi mu mwaka uheze skandale yaje kuri Cuma kuri match ya gatanu atubwira ko yagiye match bavuga ko bidakunda kwaza gukina kubera yagiye muri equipe nationale muri RDC abamwe bavuze ko ari umukenyuro ubundi hamwe harasoka amafoto ari muri equipe nationale mugabo baramanza bavuga ati amafoto ya kera iyo sibyo mugabo ko kuri match ya gatandatu yaraje kubaza kandi yaje kwayikina biraza ko yabaye na ntuze nimba ari umukenyuro baje kufata neza mugabo no munsi bari muri equipe nationale bariko barategura iminotwari za Coupe du Monde kibona ko playoffs ziregereje eske ntibizoshoboka kugenda kwa kundi ni bizovana nibaza n'ikirangamisi cyabo ikirangamisi cy'iwacu nimba inkino zishobora gutangura vuba hanyuma bakaba bahejeje imyiteguro arashobora kuza hanyuma kandi naho yoza sinibaza ko azokina na zanguvu twibaza birashoboka akaza akina na zanguvu nyene ariko mugabo harimo kwibika sinzi ko cyane kandi numva ko kuva muri selection ya equipe nationale ubwe nibaza ko Cuma sumukadre ya equipe nationale bwati arashobora kugenda umwanya wose agaruka urumva ko n'umukinya ategeza kwireserva ategeza kugendera kuri discipline ya equipe nibaza ko tuzora mwene bizoza kwa bigenda nuko ashobora kutajamo kurazi ko muri selection ubuherutse bamukuyemo ego no musumba ko biracagowe no musi muri Dinamo barasaba étranger batatu Cuma tumushizemo umva ko barafise ibindi bibanza bibiri bashaka kuzana babiri mu runani no harasigaye bafise aba étranger batatu bafise Boringo Mamadou na Jire mugabo umva novuga ngo bafise ibibanza bibiri mugabo namande vuga ntituzotanga tubonye urunani ruzanya rushoye kurongera aba étranger batatu kugira ngo Boringo arashobora kumureba arashobora kumwihoza kuko Boringo naza ko ni umwana ari muri development ni umupeta kiri muto akini ashobora kuduga umwanya n'umwanya rero washaka n'ibintu yerekanye cyane muri izi nkino ikintu yerekanye hanini novuga yuko yaduze ko gose ama rebounds
cyane yaratora ama robot defensif kavuga ati uyu mwana ego yashoboga block zine par match ego yaritwaye neza yaragerageje kameme nimba bariko baramutegura nk'umwana nyene bakeneye ejo canke hirya y'ejo hanyuma sinaza ko yo hava tuma effective bari kuza n'uri mu tanje ahari ngo ni kweraho batashaka kubona urunani ruzanye batatu canke rukazana nibaza ko amaroketi nibaza ko muri iyi ndwi dutangura imigwi igiye kuofficializa amaroketi baje ko bagira nibaza ko ngaha hantu sinkira umutumire ndashoboye kubaza na je uri kuraraba Tierisanya ukuntu yitwaye nuko twari tumuzi niya nivo yiwe yarasanzwe office parapora y'igihe yari ngaha yego umwaka bonaza ko uravye Tierisanya je nibuka ko mu mwaka weze aje mu runani bamuzanye muri saison régulière phase retour no kuvuga atangurana naravyo yarakinye match za phase retour ya saison régulière urabona ko muri match za mbere yarafise ama difficulté menshi cyane cyane urabona ko kumenyera ikibuga physiquement cyane cyane urabona ko atari pre physiquement mugabo urazi ko Tierisanya muri playoffs urunani vs Dinamo bazi ko yagize performance nziza kurusha abandi bapeva bose muri playoffs cyane gose ntiwogiranya na Majoke vyaje kubakina ntiwogiranya n'abandi bose baje kubagira nibaza ko ijya ni ranfort ikomeye cyane ku mugwa Dinamo sino ntitwomushira hamwe ko twibuka ku mwaka weze ko Dinamo yaragize surprise twari tuzi ko izozana abakinyi bazwi cyane bakomeye baca bazana Garba yaragize saison nziza mu Rwanda mugabo nta yindi migwi ikomeye twari tumuzimo yaje kuba abo mukinyi no vuga ngo ariyerekana nibaza ko yabaye na major wa playoff je mbajije no vuga ko ari we yaje kuba major yari demarche nibaza ko yari umukinyi akomeye rero no musi Tierisanya sinomushira kuri même niveau na Garba mugabo ije ni ranfort ikomeye cyane ku mugwa Garba cyo bavuga mu rusha physique cyane physique kandi Garba ntitwamufata ko umwana umukinyi agira amatira distance amatrap twabona shutama ana defenda bitego yari meilleur défenseur muri ligue mu Rwanda bako muga Tierisanya arakomeye cyane muri attaque musiyana naza kuri umukinyi umwe ashaka kuperturba equipe muri muzima hanyuma n'igihagararo cyo kiramufasha n'igihagararo cyo kiramufasha kandi umunsi nabonye ari très physique afise physique ni kenshi namanda mu compara na Sibanyoni ni wa muntu afise physique akoresha uburyo bwose ego no kuvuga mu gusimba gatora ama rebound mu gusimba gakubita amadenk mu gusimbuka afise n'ukuboko agize ukuye akudugije ko nyene ngira ngo ntiyabuze umukinyi bangana atanasimvye umupira arawutora ukabona yuko umengo bari bawuhayeho rero iyo ni avantage yo kugumana abantu bafise taille ki sinzi wavuze Rafa pase ngo ibintu dusigaye tujya ngaha mu Burundi yavuze yagombye kuvuga muri Afrika muri rusangi ngo biratuma abana bashikiye 1.50 m bigoye ko basubira kurenga ngaha cyane mu Burundi turagowa ni kibazo kidasanzwe mu minsi imbere tuzobora tuzobora umukinyi w'umurundi afise taille ni bake cyane arenza 1.80 85 90 gutyo nabakinyi bake tuzoroma no mu dufise uyu munsi bitwa ngo bariko barazamuka nka bajya bapete ariko baraza uretse ujya Edo muri ntunze muri Dinamo ariko arevolwa nako asetaye nyene Murundi fata barundi pire pore hajya rapore ari mu bakinyi bakuze nyene bagira taye nziza Rumisi hajya baza ko Rumisi azosa kurenga hajya byarahetse bizwa bigoranye cyane sinzi ikibazo kiyabo je nabo ndaba abantu dukora aya ama interview dukora ama exclusivity bakinye kera usanga ari igabo byari bigangi byari bikomeye baragize iki mugabo no munsi gacwa nta time ntibaduka urazi ikintu kizoca kidukorako ivyo biriko biraba tuko tubona c'est un défi dasanzwe mugabo ikintu iyo kije ucutegura plan B eske kwivyo bishitse tukaba dufise abakinyi bafise taille zimeze uko nyene abafise izo ntoye twabakinisha gute ntibategura ama exercice y'amashoot cyane nkuko vyateza kugenda umukinyi adashobora gushika ngo penetre yinjire muri ntuze ngo arondere aca gira ntuze zinyuma ateza kurondera ukuntu ashuta amashuta 3 point ama mid distance iki abo rero batabateguye muri ubwo buryo tuzokwisanga defense bagiye ahantu bakaba defenda ko cyane badashobora kwinjira ahantu na hamwe atako na kimwe ashobora gukora umukinyi mugufi yinjiza ariko yinjiye muri zone ni kibazo kidasanzwe ni kibazo kidasanzwe kuko muri defense naho uhagarara kukagira uko naho woshira igiti kigahagarara ko gusa kikamutangira aca asubira inyuma bisigura yuko izi taye zacu twari dukwiye kumenyera ko zikinisha kandi niwo mukino bashaka ugezweho ubuye ku isi yose no muri NBA n'amashuta 3 point umuntu yinjiye indane ni gake uzosanga bariko baramukurikirana amashuta 3 point bayamenyere bagira iki turonka abashutere benshi urumva ivyo bizotuma iki kibazo dufise cy'abana barebare
tugitorera umuti ariko kandi bitabujijwe yuko no muri abo dufise nyene barebare urumva abo dufise barebare babamenyereza ikintu cyo gusimba urabona defense yacu ukuntu imeze iri ni ya defense yo guhagarara hari inyuma ugatega uwuje iki peut-être ngo gutinya amakosa ariko nta mwana uzobona simba cyane ngo atora amarobo nico gituma urumva muri saison muri phase hotel yose duhavuye tukarotena umuntu umwe gusa yasimba kurusha abandi yari boringo urumva cyangwa ntuzeye ujya edo bisigura yuko ico kintu kirabuze ntibiterura peut-être ngo nivyo tujya hariho n'abavyibushe mu bo dusanzwe dufise ubona uyu munsi ariko ari rukumengo peut-être ku kijanye na physique aba coach physique hari ikintu bakwiye guhindura kinini cyane est-ce que imigwi yose dufise irafise aba entraîneur physique ico kibazo nico nkunda kugira sindigera mbona bavuga ngo naka ni entraîneur physique atari imigwi bikomeye bafise urunani barafise Dinamo baramufise na Kenumengo Kene sindayiraba neza muga les ipondaze ko bamufise les ipondamuzi Tigers ndazi ko bamufise muga bindi migwi hari ya sipo simvuze ngo ntibabafise ariko ni kibazo nazo ko nabantu bakenewe cyane muri club muri staff hari utuntu duto banegrija sina duto bashaka hari ibintu banegrija byinshi ugasanga biratumye abantu batsindwa canke ejo habo haba hagoye mu gihe utari kurategura umuntu aje byazo kukinira n'amarorego azokina ivyiwe kana ashitse muri terewe ntuzoje kumubwira ngo urumva ngo bakinyi bitari ivyo mu gihe utamuteguye hakiri kare nico novuga ya nuko nibaza ko ni ikiganiro cyacu twoca tukigarukiza no kuri no munsi ndagushimiye cyane eko ndagushimiye nanje Lois kuba wantumiye ndanashimira n'abadukurikiranye hanyuma ndanabasaba cyane ko basket yoba yo gupromotinga gose kubera abajene bacu hari abajene ngaha muri Kigisagara batwawe n'ibimogi amatabi inzoga biki baborerwa cyane umwana umuzanye kuri terrain ukamwigisha umupira ukamuha discipline mufasha imwokipa umwanya munini biramufasha gose ko ashobora gushika kure ego ya namwe ndabashimiye mwadukurikiranye muri kino kiganiro isango uri ku munsi wa gatanu n'indi minsi kurikira mubandanye kumererwa neza aho mubaye nuko naho utanga